Okay, hello everybody. Ni sawa. Reka tubashimire cyane mwese bari mukurikirana ibiganiro bya Bujahit TV, nimwe ma channel agufasha kumenya ibintu byinshi cyane, kumenya amakuru menshi cyane. Munyihangane no munsi aka gripe naho shumvijwe ko ari danger. Isa classic kurema isi behind the camera ni Scott professional no kwavyifata neza cyane. Bujahit TV no munsi ati habaye iki? Ndi kumwe n'umutumire witeka cyane. Ngenda mwita ko ari umutumire witeka kuko je batumire banje bose nabiteka. Tuza kumenya ibintu byinshi cyane, ama exclusive menshi cyane avuye ku runo mutumire wacu. Reka ndamuramutse. Ni sawa bose? Turashima n'amahoro. Biragenda. Ego cyane gose. Akazina kanyu kumure ko baraba ari ubwa mbere babonye akazina kanyu. Nitwa Shadrack niyo nkuru. Ego Shadrack niyo nkuru uno musi rero tuza kuvugana nawe atsimbe Shadrack niyo nkuru kugira uno musi mitemo kuyaga nawe habaye iki. Shadrack niyo nkuru twari juste muri conférence de presse ya Force Jeune, ni bintu juste ni project yo gufasha aba jeune byinshi tuza kubimenya. Kwanza Shadrack mubahe mwavukiye he, mukoriki? Bon mba mukamenge, navukiye mukamenge nyene muri quartier heha. Ego niho navukiye. Okay, Force Jeune mwahuriye he kugira uyinjiremo byagenze gute? Turaza kugaruka ku buzima bwawe, turaza kugaruka inyuma gato kuvyereka ubuzima bwawe nanu bamenye impamvu kumbure naguhaye no interview no munsi nshaka kumenya Force Jeune mwahuriye. Force Jeune twahuriye muri quartier. Ego muri quartier gute? Twahuriye muri quartier ari mugenzi antumiye yari muri Force Jeune nyene. Mbe yantumiye gute? Yampaye ubutumire. Amaye ubutumire numva n'ubutumire nyene bon go kuza muri Force Jeune. Ndavuga ati nta kibazo ndashaka participamo, ndashaka kujamwo. Mugabo sinarinzi exactement ivyo muri Force Jeune bakorerayo. Sino n'ubutumire bampaye. Amakuru mfise nuko ngo Force Jeune kenshi baje kubigisha basanze aho muri navyo mfise muri conférence de presse juste mu kiganiro ko mwaba abanditsi namesha makuru yuko kenshi mu bakubita wanashima mu babwira nabi bivanye n'ingene baba baje kubigisha ivyo muri mwo ko ari bibi mu bivemwo muze mu novuga ati mu bihe byiza mu baba jeune beza mu bake kazoza kanyu. Wewe byaragushikiye? Je byaranshikiye cyane gose muga bon je sina ntibankubita ariko yaba amajambo mabi. Wewe wabagiye nabi ukibonana nabo? Mbonanye nabi nabo. Ego yara amajambo mabi gusa nasanga ndiko ndababwira, nasanga ndiko ndabatuka, nshaka gusa ko bamva iruhande yanje ko nawe menga bari kubantesha umwanya. Ko navuga ati none ko nibere muri mudi wanje niduje na gato. Nace mbona yuko bari ko barantesha umwanya cyane gose. Naragerageza uburyo bwose kugira ngo anve kuru aviri ruhande yanje. Umaze urumva tugarukire mu buzima rero wabayemwo, ubuzima wabamwo, bivugwa yuko wewe wari umwe mu banywa ibiyayura mutwe mu bantu kumbure bari mwibarabara ibintu nk'ivyo sinzi. Shaka tubwire neza ubuzima bwawe ingene watanguye, urafise abavyeyi bose, byatanguye gute, wavyinjiyemo gute? Bon James ndafise abavyeyi ariko mfise papa wenyene. Mugabo ukuntu navyinjiyemo naho ni gute? Navyinjiyemo kubera abagenzi. Mbega abagenzi naho byagenze gute? Abagenzi je nasanzwe ufise utuntu twanje nikorera nyene to ku ruhande. Nari umunyeshure mugabo nafise utuntu twanje nsanzwe nikorera. Mugabo maze kuba mfise uto tuntu abagenzi babaye benshi bivanye n'uto tuntu nyene nakora. Naradandaza nkagurisha inzoga nyene. Urazi inzoga nazo nyene ziri mu biyayura mutwe. Aho nanje naronka abagenzi benshi kubera ivyo nyene ndabaha. Sinazinywa mugabo kubera natanguye kuzidandaza naciye nje mu mugwi wazinywa. Ndaheba muko nyene uko haraza abagenzi batandukanye, banyitabi, murumogi, naje niko nagenda ndavyinjira mu bukebuke Ego uca wisanga rero urashaka kumenya umunsi wa mbere kubera utubwiye neza yuko wabigiyemwo muga kubw'aba jeune kubw'abagenzi. Uyo munsi wa mbere rero barakubwiye ati kubita nawe akantu. Shaka kumenya situation wari mu ico gihe byari bimeze gute, byageze gute? Ico gihe byari ibintu navuga ko byari ibintu kuri jewe navuga ko ari ryo rya mbere. Reka nkore ko gusa numviriza. Kumviriza nako niko kwatumye ndabibandanya.
narakoze ku bwa mbere ufite nko nk'itabi itabi ari kuno uri kweze uri kweze utarimenyereye rigukora je ndakwega mugabo nishiramo nyene mvuga ati oya je nishaka kunkora sishaka kuba nk'ababandi oya ndarikwega nyene neza mugabo ndarisohora neza bitarenze kunkora cyangwa ahubwo usanzwe bimenyereye aho urumogi nabwo nyene bica bigenda uko nyene donc cyane isanga ahubwo ngiye kubyinjiramo cyane gose kubera ko sinashaka ko mboneka yuko umenga ntavyo nzi ahubwo naciye ndavyinjiramo cyangwa mukambwe ujo mukambwe kenshi abajene bariko baranywa ubwo rumogi amatabi eka nibindi mwiyumva gute muraryoherwa uri mu swingi uba wiyumva gute muri ako kanya amaze kubinywa wiyumva gute uri kurabinywa vraiment navuga yuko twafite swingi swingi kuko uri kurarunywa wiyumva uri mu mood iwawe wenyene utari kumwe n'abandi urumva yuko utandukanye n'abandi kandi ushaka nyine kwiyumva yuko wibere wenyene uri à l'aise dufate wicaye nko mwikona nyene twahita amakona wicaye nko mikona wagumushaka kwihaguma uko nyene kubera iki kubera ni swing nyene wiyumva yuko uri wenyene kandi niho wumva yuko uri kuranezerwa kubera iki uri wenyene niho wumva kuri kuranezerwa shaka kumenya icyatumye rero bivamo hoho byarakoroheye wabimazemwo ikiringo kingana gute watangiye kunywa urumogi itabi wabimazemwo ikiringo kingana gute niki cyatumye uhitamwe kubiheba ho warabihevye nyene complètement ku buryo naho ko umuntu yoyizana to kubitako kandi narabihevye cyane gose ariko ntivyari ibintu byoroshye cyane mugabo bivanye na force jeune n'inyigisho nagenda hakura nizo zamfashije kubiheba nabibayemwo imyaka indwi muri iyo myaka indwi yose nahagirageje uburyo bwose bwo kwivamwo biranka mbega vyanse gute vyanse kubera ntari bwafata ingingo mugabo nashobora kuvuga ati reka turondera imiti kubera twarumva ati hari imiti yo gutuma uheba itabi ngo itabi rimaze kugushika cyane mu mutwe ngo biragoye cyane kuriheba ngo hari imiti ufata cyangwa urumogi ivyo vyose twarabikoresheje mugabo biranka turabona ko ari urugamba rukomeye cyane mugabo maze gona na force jeune baranyigishije mbega ni gute wo bivamwo naciye mba umuntu nanje mvuga ati ndabivuyemo ndabivuyemo aho baza baratubwira ati kwiga kuvuga oya kubiyayura mutwe maze kwiga kuvuga oya byatumye naje ubwanje mfata ingingo ndavuga ati oya kubiyayura mutwe vyabiyayura mutwe uburengiye mu garden ngiye mwikona sinzosura kandi kucana babandi ahubwo nzoza ndashiramo ryajya mu mutwe wanje oya kubiyayura mutwe ariho nanje naciye ntangura buke kuzo ndarishira mu ngiro mugane vyanyoroheye ariko kubera ko naronka abantu bazabara kenshi barambwira amajambo nyene yo kumfasha yo kunteza imbere kugira ngo mbashe kubivamwo nico cyamfashije cyane gushikaho nyene ndabivamwo burundu birahera ubuzima bwanje burahinduka kubera ukuntu amajambo bagiye barampa baza baramfungurira nivyo vyatuma mbasha kubivamo imyaka indwi ni myinshi cyane shaka kumenya utuntu tw'uturofa ndiko no bisigura nico kirundi kumure no koresha utuntu tumeze fo twatumye urazi umuntu amaze kunywa urumogi bavuga yuko ubwenge bwa bwagurutse ameze nk'akajuju kuntu shaka kumbwira ibintu ama action wagiye uracamwo utazopfa wibagiye yagukoresheje amakosa umaze kunywa urumogi je nk'ama action navuga ko yankoreje amakosa ni nk'ubwa mbere ukuntu nataha ntevye nashaka kunywa urumogi mugabo ndi nkaho nyene navuze mu garden nkasanga nisinziriye ko nateye iponge nkasinzira dufate nkikangura haheze nka 3 heures nkavuga none vyagenze gute kumbe ni efeza gwa rumogi nyene narimwe hanyuma indi yigeze kuba naratashe ndataha ntahabwije nibagira yuko ari minwi cyandashika muhira ndadodora baranka kunyugururira cyandicara cyangwa nicare ngaho ndasinzira ngaho nyene mugabo ndenda kubaza kugura ndabura cyanirarira ngaho nyene gushika mu gitondo hanyuma nikanguye ndi ngaho hanze mugabo
waraye hanze waraye mibarabara just uyu munsi oya naraye nicaye amande yo muhira yego okay utuntu ibintu kenshi abantu banywa urumogi bagora sana okay urumva ko waciye mu bihe bigoye cyane force jeune rero murahuye abariko badukurikirana kuri no mwanya bashaka nabo nyene kubivamwe kumbere canke hari umuntu agukurikirana kuri no mwanya arifuza yuko yobiheba canke yobwira mugenzi we ati hebana n'ivyo bintu code wubaha canke ingene boronka force jeune bo baronka hehe wewe wabasanze hehe okay baragusanze ahuri ariko nyuma yaho baje baguha adresse hereza adresse urukadukurikirana ati nawe niwashaka force jeune bazobigufashamwe canke bazofashamo mukuru wawe abinywa byananiye ko abiheba canke umwana wawe bo bakura aho bodukura nk'abegeye ngaha muri ville ni avenue du commerce numero 10 en face de Bonoto canke mu Kamenge ibarabara rya 13 numero 17 canke kumutakura ababa hari amaje kumutakura ni ibarabara rya 12 numero 13 aho no hantu bashobora kudukura ati mbega none no bivamo gute biracyashoboka hari uvuga ati ndashaka kubivamo mugabo bikanka agakoresha ingufu ziwe mugabo bikanka agakoresha imiti uburyo butandukanye mugabo bikanka ariko nashaka kumubwira yuko haracari akaryo uronse ko kumviriza ivya force jeune akaryo uronse ko kumviriza mbega force jeune bakora iki no mubwira ati arahawe kazi karibu bazofata neza tuzokwitaho tukwereke mbega ni gute wobivamwo mu buryo bworoshe uburyo butaruhisha uburyo butagutwara amafaranga ariko uburyo bworoshe cyane gose okay rero ni force jeune iyo ni force jeune rero irashobora kugufasha kugira uve mu biyarura mutwe reka ndagushimira cyane ndabona ikiyago cyacu cyagenze neza abadukurikiranye bavyumvise force jeune ariko kandi ndabibutse yuko ari evenement ikomeye cyane ko arategura naho nyine ubakeneye urashobora kubasanga muri evenement mbezo bajya izoba itariki 15 z'ukumunani izobera ngaha mpande ya parquet benshi barahazi kuri terrain yitwa Sprite ego kuri Sprite rero ishika hajya uzobabona itariki 15 muzoryoherwa hamwe na force jeune okay reka rero ndagushimira cyane ariko Scott je ndagusaba ikintu duheraheza aka kantu je nabonye tatouage ngaha itatuage izova hujya sa itatuage izova hujya itatuage nizovaka oya ntuifuza yuko izova bon ndavyifuza ariko nkuko namaze guhinduka n'ibindi bizogenda okay merci beaucoup rero twari kumwe na beninde ni Shadrack niyo nkuru okay twari kumwe na Shadrack niyo nkuru muri force jeune bese mwese mwifuza kugira ico mukuye muri force jeune ama adresse bayabahaye genda mubabone mubegere urashobora kufisa umwana wawe urazi ko Bujahit kurikirana n'abantu benshi cyane aba mama aba papa nimufisa umwana wawe akunda cyane kamunaniye guheba ja muri force jeune bizogenda neza cyane as a classic kureba isi behind the camera ni Scott bye ciao